naho nyene barantiza imbuga yawe urazi kuja gukorera mu mbuga y'umuntu ari no gambere bambonye nukuri nararyohewe barambwira ati to ufate ipatasi ukate utobore ngo kugira ngo neza ngo ipatasi bikarisha cyane ngira gutema abandi bo kurande ngo ushaka ngo kumukorodoje ngo ragoye na mugabo zoro mama arangira ati rero genda guha 15000 mama ndamubwira yo ntukindihe mu mugisha wawe ndakiguye arambwira ati ndaguha umugisha amafaranga ya mbere ndamubwira nukuri mu mugisha byanye ndamubwira ati akazi kaze ntuma amafaranga arambwira ati ntegezwa kuguha amafaranga arayampa kwe Mani muhezagire benye Mani muhezagire mu wanje niwe yanteye courage bavuze wa gatatu numva si jewe wa kabiri baravuga wa kabiri numva si jewe burya naciye mera uko nagati aha ndatashe gusa nase kubivuga kubera hari ukuntu ururimi rushaka kuremera ikintu numva ngo uwa mbere rero ngo n'uwikinyami bahera ku mutumba ntibavuga izina nkimbe w'ikinyami nta wundi mukorodonye w'ikinyami yarahari numva rero umutima urasubira gutera amaraso no kuri habuze gato ngongwe umutima uhagarara Siren Vibes TV. Mwiriwe mwaramutse ndabahaye ikaze kandi mu kiganiro My Journey. J'espère que mumeze neza, j'espère que mwahamagaranye, j'espère que twungutse abandi bantu from kiganiro cya la fois passée kubera ko mwagize subscribe kuri emission la fois passée. Niba mutayigize naho nukuri gira subscribe ndazi ko tashuzohomba ahubwo uzohigira byinshi. Uyu munsi ni ku munsi wa mbere abakunzi bacu bo hafi cyane gose ba Bene ba Blaise ba Mirene n'abandi benshi murabizi ko ari umunsi w'amatemanyage no munsi w'intahe zitwubaka zitwigisha mugabo kandi zitera intege zo kumva ko mu buzima nimba yarabishoboye kuva muri kino kintu akashaka gutera intambwe nawe urashaka kubishobora cyane ni kiganiro kinyubaha gose mu buzima bwanje kuko nta y'umuntu umwe wose nakirenga hanye yamisigara ikintu nyigishije uyu munsi natete kwakira umuntu akiri umujene cyane gose akenshi mvuga ko nahaza abantu bakuze mama ba papa bakembwa no munsi nakiriye umujene uyu munsi no munsi wabashima ku buzima bwiwe nibaza ko ari umunsi yatanguje ukuguru kw'ibubamfu ni kwa cyangwa kuburyo mu kuvyuka kw'ibubamfu kubera ko no kw'iburyo kubera ko avuye muri competition ubu nyine aheje kwitsinda ariko kandi hariho impamvu ni competition d'abord iyi turayimenya magari reka tumwakira tukibwira hama tumwigire ko no munsi tuza kuvuga kuri success y'umwana w'umukobwa w'umurundikazi abarundi kazi aho muri mwese abarundi abajene muhamagarane muze mwumve uyu mwana w'umukobwa ingene yisho kwiteza imbere kugira agere yuko kuri level yuko uyu munsi ashobora kutahana award atsinze abandi benshi bariko barahiganwa nganda mwakire hama atwibwira turamutse hama tumwumviriza amakuru yawe amakuru ni meza umeze neza meze neza cyane karibu cyane muri Siren Vibes murakoze umva umeze good numva shaka kumenya umutima wanjye hameze turana ko mu maso hari akamwemwe usa neza mugabo mu mutima nawe byukuri ndanezerewe cyane kurenza uko byari bikwiye kubera Imana yampaye inyongeza kuvyo narinzi kwiza kumpa yanyongeje yanyongeje imvugishije ukuri ino competition twakoze yarateguwe cyane twatanguye kubyitegura heza iminsi baraturungikiye abacoach mentale n'abacoach muri business kugira dushobore kwitegura neza rero baradushizemo icizere baratubwira nico cyatumye ibyo batwigishije nivyo byatumye nikura mu batazotsinda nishira mu bazotsinda ariko gutsinda zari places 3 ni kuvuga mu bazotsinda nishira ku wa kabiri canke uwa gatatu ntibibona ko ushaka uwa mbere nibona ko no uwa mbere rero musire Imana yanyongeje sanga nabaye numvise bahamagaye ngo nabaye uwa mbere nukuri Imana yanyongeje ndashimye cyane ndatewe cyane ego nukuri umutima wanje yanezerewe cyane ego duhereye kuvuga my excitement nitwipresence edin twozira koze twakunze bashasha namwe twabande cyane twamane rumva Keyira bandi numva kera akaba umukobwa w'umunyengozi abanyengozi bose bahamagara bo babanza bazi bakurabe hamagara abanyengozi kora wambye kuri YouTube channel bizaba kuvuga uramenyere n'ibintu byabo barabimenyere abanyengozi ndabaramukije nebiteka ryo kuza kuri Siren Vibes abavuye kuri Keynote TV show murabizi
biba biryoshe no ngaha nizere ko tuza kuryoherwa kaze rero ndababwire sinariga bibabwire ko ndi Coordonière Yego. kaze ndabibabwire kuri Silent Vibes Tugira twumve intahe. Keyira canke Keyria? Keyira ndafise akanyesi kitwa Keyira. Acha binyorohera. Abantu bamenye kino kiganiro twurukira MyJourney horukira. Mandakira. Akenshi rero barabizi ko umuntu ntago kumubaza ubwana bwiwe. Uyu munsi uri Coordonière, umwana w'umukobwa w'umukorodoni. Si tumenyereye mu Barundi canke mu Barundi kazi n'umwuga benshi abantu benshi biga bita ko ari w'abahungu canke w'abagabo. Koragira usaba ingufu sinzi. Je sinzi ingene koko ngira tuza kubitubwira. Mugabo ushaka kudushaka kumva eske Keyira w'umwana na Keyira hariho isano. Eske n'ibintu wakuze uhoha ukora canke wagiye kubikora amaze gukura. D'abord no mugana warumeze gute, wari umwana ameze gute? Ego. Umva Coordonière irimwe ibice bibiri. Coordonière ni ugukora ibirato bishasha. Iyo ni partie ya mbere, harimo na réparation partie ya kabiri. Rero jewe naho ndi Coordonière sindatangura kurepara. Ego jewe nkora ibirato bishasha. Rero nkiri umwana n'ukuri sinigeze niyumvira gukora ibirato bishasha, sinigeze ndanabigerageza, ahubwo gusa nk'ikamambiri yacitse muhira narajisha cyane bijya ndibaza abana b'abakobwa benshi barajisha bijya ingombo wasanga uyifise urunyutsi nako ufise ijana baraguhaka akamanya. Rero nk'ikamambiri icitse naragenda nkagura urunyuzi ingombo navuga ingombo abantu batayizi ni bya crochet iyo n'abasanzwe ndayifise nashaka kwishonera ikirato cacitse, ariko sinarinzi ko ari ibintu bizava bingira mu millionnaire n'umunsi y'imyaka 25. Mugomera abasha n'umunsi nakiri mu millionnaire. Wabaye mu millionnaire n'umunsi wose ngo uri millionnaire? Oya sinabika mu amafaranga mu gitondo nari mfise ntiyarakwira mu miliyoni, ariko no munsi mfise miliyoni 3. Uyu munsi uje mugana mu millionnaire uyumva gute gaki? Kuri mu boss yicayemo. Mu boss nicayemo n'ukuri. Oya mu boss sindicara kubera boss ni umuntu aba afise abantu bamukorera, abantu bamwitwa boss wabo. Ariko ndajehewe cyane n'ukuri, ndajehewe bimwe bidasanzwe. Uno munsi kandi ni anniversaire yanje, le 30. Oh my god, happy birthday to you. Imana kugira surprise vraiment. Nibaza ko manje utazokibagiranye ntirimwe mu n'ukuri nirimo bakitubwira orere ya y'ukuntu bipanze bakatubwira muzokora itariki izi. Twakora 2 jours, twakoze le 28 na le 29. Baratubwira le 30 muzisha mwebwe muruhuka muzamurushe niko batubwira, kandi vraiment twari turushe nkaje umutima wari uri hejuru. Baratubwira le 30 tuzoca dutanga amabjiko bazabatsinda ni jojo nyene le 30. Mana ndakwinginze kuri urya munsi, urabona anniversaire wawe wifuza ko aza kuba ari umunsi wiri kuryohewe. Ndavuga mana ndakwinginze nzoryoherwe kuri urya munsi, kubera ari anniversaire nka chansindwa hari igihe bitari kunjohe. Ariko ndaryohewe, Imana yaravyumvise. Ego reka tuvuge rero kuri Keyira w'umukorodoni w'umunyamwuga. Est-ce que ni ibintu watanguye ryari? Waravyigiye hanyuma nibaza ko nimba ubikora urafise n'urukundo kubikunda ko bavuze ko kiri umwana wari wicunana amakambiri sawa abagabo bose babikora. Twese bimvira gusaba ijana nje gucunana amakambiri mugabo warafatika irya crochet bavuze ngo bayita crochet n'urunyuzi ukavyikorera. Watangiye kumva ko ubikunda ryari hama bikoze nk'umwuga ryari? Ico gihe navuga ko vyahereye aho kweri narashe niyo kamambiri yacitse bigahera, kubera nko kwabivuze nta mukobwa numwe nabona bikora. Uretse no kuvuga ngo umukobwa nta n'abahungu banashaka bakiri bato babikora, wasanga ari abantu baba batama ariko barakura. Kazi amahera wabuze kwishonesha? Oya kwari nabambona ari ikintu noshobora, nabona mbona gucisha urunyuzi gafata nka 10 itangacisha mu nkakwega, nabona ari ibintu noshobora nkabikuko. Rero maze kwiga ndi muri kaminuza byarashitse turonka ikuru, ariko iyo kuru umwigisha yitwigisha sinzi nimba atamwanya ukwiye yarafise, ariko yarasiba cyane.
yarasiba ku buryo twaragenda ku ishure tukarindira mwigisha kwaza kwigisha tukabura bakatubwira ngo turindire ngo araza kuza nk'ubu nka delege kumva aratubwiye ati mwigisha ambwiye ngo murindire araza kuza ico nticari ciza ariko ndagishima cane ico kintu cabaye kuko vyatumye murya mwanya umuntu aba yicaye mw'ishure vyatumye niyumvira ikintu co gukora wow ndiyumvira mana nkora iki uno mwanya ko ndiko ndawuta bigende gute nkaraba ndiko ndakura ibiki nta kintu kweri nora basikiriza kirenjiza n'amajana angahe buca wari ku university ya hehe y'Ingozi hama rero ndagira umunsi umwe mama arambwira muri iyo minsi nyene twari tudafise ikuru arambwira urafise umwanya ryari uzomperekeze i Bujumbura nabwira ati ame nzoguherekeza kweri nikurira aho dufise mbona tutariko turayiga ndagenda ndamuherekeza turazanana n'isoko yakote butsitse ibintu yaraje guhiga vyiwe nyene uyashaka nze ndamufasha kubigumya kugira kujya kunugura ibintu byinshi bitakaze turiko turagenda canca ku kirato c'isandari kirya bajisha c'inyuzi ndagiciyeko ndamubwira mama banzirindire turahagarara ndakiraba ndabona vya bindi nahora njisha kujisha kweri naragerageza hariho ivyo ntoshobora namwe hari umuntu ari gusa ndageragezanye ivyo njisha abakiyanje barabikunda bandika muri commentaire ndazi benshi baranshoreye vraiment abantu benshi baranshorera nini Bujumbura abakiriya benshi nama narungitse ibiratino barabikunda nyene rero ndakira bico kiraje ndabona ni ikintu bajisha ndabona ingene bajisha ndabona imirongo rero ncanja kwitaro rero ndavuga ati aharo karabaye itaro nayo bayikora gute taro yo kujibajishije kiraho nyura ona imigozi nabonye runyuzi ndabona ningene ari kitaro yagenze kada uri mwisoko uri kura ndagafite visual ico kirato ndabona ni kushe zitatu ndabibona hariho akambere bafatanije n'aka kabiri ndabona intoboro batoboye ndavuga zandi nta nuko bisaba n'imashini no gufatanya no gutobora ndavuga rero ico gikorwa rero umuntu amenya hatobora gute ufa utoboye ibintu nk'ivyo mama ngo tugende vyose vyatuzanye ndabaza nanga umudandaza mbabarire ko naramubaje kandi nagenda mushorere birashika twese biradishika acarambira ngo ni 18,000 ngo gusango washimye ngo kuri 15,000 nogwa 10,000 cege nukuri je nabambesha nukuri je nta kazi nari gakore kampa amafaranga uriko urambwira ko hari ikintu nokora bakama sinaraba ngo nokunguka ngaye ubwo niyumvira 18 nkumva ivyo bintu biri ni byinshi candata turagenda turabandanya ivyo twarimwe na mama gusa rero ico kirato cari n'inyuzi z'amabara apana Ingozi haboneka inyuzi zirabura n'inyuzi zera ni nazo nyuzi nari maze kubona zijya ikamba z'ubwoko bw'ikamba z'amabara sinari bwigere ndazibona ndavuga ibi bintu bizogenda gute umugenzi wanje yitwa Stacy ndamubwira ati rero Stacy nshaka nzogutume hari umukobwa twari twigana yarigeze kuzara postinga ivyo birato vy'inyuzi ndamubaza ati izijya nyuzi bazigurira hehe harambwira ngo bazigurira mu Ruvumera ca ndamubwira uwo mugenzi wanje yitwa Stacy ndamubwira ati ni vyiza gukoresha izina ry'umuntu nta kibazo niba yakoze ikintu ciza tumushimire ndamubwira ati shaka nzogutume mu Ruvumera uje kungurira inyuzi z'amabara kuri Imana imuheza agire yaragiye arazingurira hama hariho kubera vyari kumugora kunaja no kuri kote kuzirongika hari wundi mugenzi wanje ndababwira bavugana ukuntu bazihana uwo wundi acaja kuri kote kuzingurira bamwe kuzindungikira Ingozi nanje nkacanja kuzitora kuri agence nuko vyagenze ndatangura ndajisha cyarakorohera gitangura iyo uranyoroheye narakoze ikirato ca mbere umva ivyo byose naho nabikoze mu masi nigeze ndamubwira ngo burya ngo shaka gukora ibirato oya naranumye ndagenda ndajisha ikirato ca mbere ndakijisha mu vy'ukuri hariho ahantu hari havyibushe gusumvya ahandi
kubera nari umva naho naje cyane namenyereye kujishisha zijya nyuzi zakota zijya bashaka no gusuka zijya nyuzi zikamba sinari namenyereye kuzijishisha ariko mama ico kirata nakoze cyane nimero 39 cambere narajishe ama ndagenda kwisoko ndababwira aba Coordonière ndababwira ati cewe ndafise imigozi nshaka mu ndangira ingene nokuramo ikirato nambaza ngo ufise iyihe migozi ndabereka aba Coordonière hajya bahura n'ibintu byinshi baba babi kuko barabibazanira ngo mubikore nk'iki kizana ngo ibinyanga birato kweri ngo bigezweho maze nyina ngo bakwaga babikunda ngo aho babashize nko haje yambere ko abamabona abakobwa babizana kubishirisha mu nyuzi ndavuga ati sawa barabwira ati rero hano bisaba similikwire ngo na crepe chiffon ngo ni pine niko bambwiye iyo similikwire no kuri muzanganje gargambe ndayumvise ushaka kuba ushobora kuba umaze kuyumva ariko jewe icagiye gargambe ndayumvise crepe chiffon byo ashimana si zose kandi nkakore bambwiye nkumva nayisanzwe ndayizi ni pine nayisanzwe ariko kweri izo zibiri sinaninzi iyo bitaye umuntu ariko barabimbwira nkabibona kandi vya bindi bafatanye rero ndabwira ati none vyo ndabigura gute baca barambwira ati hano tuba tubifise baca barambwira amafaranga noba kugira ngo babibe bace n'abana ndabashimiye n'ukuri umuntu yitwa Coordonière yitwa Charles sinzi bagira ibintu wankoreye niwe n'ukuri bakubereye abana beza pe bambya kuko ivyo nzi nibo bazi bampaye barambya ati wewe tora ino Kenya nimero 39 ucape ikirenge utora bana bamaye mukasi wawe nta n'umukasi nari mfise baramu mukasi wabo ndakata barambya ati gura korere gore ico gihe ari zimbutse naguze ya 5 ya 500 barampa agakopo kabo barashira mu ikore ya 500 ndafatanya barambya ivyo nza ndagira naho nyene barantiza imbuga yawe uraziguja gukora mu mbuga y'umuntu ari no gambere bambonye nukuri nararyohewe barambwira ati to ufate ipatasi ukate utobore nga ngo gira ngo neza ngo ipatasi bikarisha cyane ngira gutema baranyitwararika n'ukuri baranyereka nta ijoro zibangiriye bavuga ati nabahambaye mike baragize n'impuzu ugaza kakana k'agakobwa kari ngaha kaje kurondera bakagurangira abandi bakurade ngo ushaka ngo kumukordonye ngo ragoye nta mugabo zoro gusa ntibangira bancineke kwaruku byatumye menyerana nabo ngiye kubasaba ikintu si bakaba flexible burya birakomezwa nyene kiratonda gusa rero ipine sinari kwishobora nawe nta nguvu mfise kandi gukata ipine bisaba inguvu ndamubwira ati rero ipine urayinshirako umva wewe nukuri impamvu ndamushimira wose iyo areka kubimbwira ivyo vyose je ntavyo nari gushobora naje naravye kuri YouTube ukuntu bakora amasandari ntivyamugoye nawe nkerengera nico gituma atacitse intege ambwiye ngo sigakora nabasanzwe nabibonye nkaca nsiga ivyo nabonye urumva ko ukiri ngaho onye nibaza ko abonye twushobora kuhateba gato hari igihe gusaba ubufasha umuntu ugasanga ugiye gusaba ubufasha wewe ntiwigeze ugira amahosheje y'iwawe ntiwagize effort hamugiye uwo muntu aba yarogira umuhe agaca avunika agaca aruha iyo bihevye uvuga ngo umuntu umwana we ntiyafashije alors que nawe waramuruhishije yamva wagiye waronda amanota y'iwawe ari juste kugira ngo ashire ko ndazi akandi kantu k'umuntu nyene muri kumwe muhagaranya kandi asanzwe abikora yego nkeka icyo sinabigabura amarusheshe nayo nagize ikintu yaba yamaze ego urumva rero ikintu ndamushimira iyo areka kwinyereka yari kunca amafaranga menshi kuko yari kuba yakoze akazi kenshi ariko yaranyemerera nkakora jewe ivyo nshoboye kandi uko ndabikora niko amafaranga ndamuha agabanuka ko we naca ndamuha amafaranga yo kunkatira ipine gusa ico gihe ubwo yakonshora za mbere kubera guponsa ijya mashini ponsa utayizi kwikoresha no kubako yo guca nkukora bifise ibijometse ku muriro ntimugabanya umuriro we bisaba kumenya technique barambujije barambwira ati ntaragera gutangura kuja kuri ino mashini baramponsera rero urumva kuri ya mbere mwana mizimana muhezakire ano mafaranga ndayagukesha hama ndashika muhira mama rero ndamwereka ati kirato nakoze rero niki
wewe wakoze ikirati ko sinigeze ndamubwira ngo ntavyo yarazi arishizemo ikirenga abona kiramukwiye neza arangira ati kino kirato nangahe none nko uzokigurisha ngahe ndamubwira ati nzokigurisha 15,000 15,000 ndabwira 15,000 mu bisanzwe niyo bambwiye ko badandaza ariko je bivanye n'ibikoresho nabona nakoresheje nzodandaza 12,000 canke 13 bivanye n'ikirenge ari umuntu afise ikirenge kinini mu ma 40 kuduga yabari 13 ari umuntu afise ikirenge gitoya yabari 12,000 mama arangira ati rero je ndaguha 15,000 mama ndamubwira yo ntukindihe mu mugisha wawe ndakiguye aramubwira ati ndaguha umugisha w'amafaranga ya mbere ndamubwira nukuri mu mugisha byanye ndamubwira ati aka kazi kaza ntuma amafaranga arambwira ati ntegezwa kuguha amafaranga arayampa kwe Mani muhezagire benye Mani muhezagire mu wanje niwe yanteye kuhaje ibi bintu yarabivunikiye mama wanje byaramutesheje n'umwanya kubera akaza akora aramanukino ibujumbura rero usanga ari wari karanzanira ibikoresho umva aba bagenzi banje bafite ino ndabagira ati genda mugurire ibi n'ibi bagaca bimuha urumva umuntu yaba yajino aje mu kazi kiwe nawe ugaca umuzanira ivyiwe ngaza kuguhitanira ni sacrifice ndamushimiye mama wanje yarakoze cyane arateza ko hari igihe nyene umuvyeyi ashobora kuba atona gushigikira mu bintu nk'ivyo turi umwana w'umukobwa avuga ati worasara kuko bakubwiye ngo aha ibintu ugiye muri umukobwa nta mugabo uzoronka hari igihe n'umuvyeyi ashobora ndazi ko rasi tubamo akavuga ati bino bintu umwana wanje agira nkwegere ntazoronka umugabo ntazova ngaha ugasanga aragucina ngo mama wawe ko yashobora gushigikira Imana muhezagire cyane uyu munsi watsinze mugabo nibaza ko uri kuragira ama flashback ndazi umwanya maze wagerageje kwiyumvira ahantu wavuye ahantu ugeze process ni ihe period ndazi ko umuntu wose mu buzi bwose amara mu challenges amwe ashobora gutuma wanashimwe umva wenga wobiheba uri umwana w'umukobwa ukora ibintu bidakora abakobwa ndazi ko defo ari gihe ntabwo byashukimba Mbega shinje nasize canke ndi mubiki bino bintu sinzi ko byashaka ko byagushikiye mugabo ndazi utubwira ibintu bishobora kuba byarakugoye byarakuruhishije kumva ko ati kamere je naho ibyo bintu ndabikunda mugabo ndashaka kunda bikora mu Burundi byo byarakubayeko vyarambaye ko ico gihe urumva nkikoresha amapine ntivyanyohera cane hariho urugero nabona ntarashikako nkavuga ati ibintu vy'amapine kweri kuko hariyo nk'umuntu waza wumva ngo ipine ngo yonyereza jewe narambaye ibirato vyinshi nakoze n'amapine sinigeze nyerera ariko kandi umuntu ambwiye ngo yonyerera sinari kumuhaririza kuko mu bisanzwe ipine iranyerera umva hari umuntu yakubwira ati nakuri nabishimye ariko kubera harimo ipine sindagushoreye ndavuga ati bisaba ndondera iyindi taro atari pine iyo yindi taro rero yarizimvye cyane bica bisaba yuko nkura ku mafaranga nahora ndandaza nkashira ku yandi mafaranga rero abakiriya kweri nari maze kubaronka barabwiranye abagenzi banje barashize ku masitati bakabazana ngahe ni 15,000 ico gihe nari naravuye kuri 13 nkikoresha ipine yari 13 nkimara guhindura itaro rero nkashira 15 nukuri we tuvugisha uko wahinduye vraiment wahinduye karite ugashira ugavana kuri 13 ugashira kuri 15 aho kantu kwera ubuzimvye cyane ariko nk'umuntu yari yabajije bakamubwira ngo ni 13 bakavuga ati mpi nimero ndondera amafaranga nzomwandikira akanyandikira kambwira ni sawa nitwa ukuntu nabonye yatwakoreye naka ndashaka nanje nkorere abwira igura koze mbanje no kugushimira kuba warashinyiza nakoze hama nyereka modele wari washinye canke umbwira ndakwereka no tukavugana hagezeho ko ndamubwira ati ariko ati ni 15,000 hewe ngo okay ngo nukuri ndabihebye donc yari yabikunze yari prêt gutanga 13,000 mugabo 2,000 yamunaniye gushirako ndamubwira narahinduye naragize iki vyara ariko kwe ico gihe kweri haraheze iminsi ntariko ndadandaza umva nafashe amafaranga deja menshi kubera ipine twagura iperi imwe ukagenda ugashirako umva byagusaba amafaranga make ariko ico gihe nafashe amafaranga menshi
ngenda ngura taro yose ikintu twitwa crepe taro kugira ngo nze ndagira ndashira kumva yari menshi kweri ico kuri je yari menshi co gihe nkaca ndayishikana kandi nanje muri je kugira vyasohoke vya mbere kandi sinkifise n'ayandi mafaranga yo kuvuga ngo nsubire ku mapine kubera nari namaze kuyasohora ico gihe nyimba ari soko nari nayize nimba nari kubanza nkabigira gusinzi nkeka ariko sanje nakoze nkeka nari kubanza nkaraba ukundi kuntu ndabigenza imbere yuko yigura ico gihe kweri narababaye ndavuga ibi bintu bisaba ndabihewe kweri gusa haize iminsi birakunda hakaza abandi bashasha batabajije abambere ahubwo bakavuga ati ivyo birato twarabibajije Bujumbura ni 20000 wowe bidandaza 15000 teye ngatahuko nkorera imyambaro ibiri nsubira kugira yakuhaje ambwira asha nkorera imyambaro ibiri nzoze ndahindura ingira ati ngo umuhongo nukuza turambara ngo made in Burundi umva nako mbasi abo bantu baciye bavyura ikindi cizere gusa nari navuze ati ibi bintu kweri nzobiheba bivanye nuko namaze ico gihe ntariko ndadandaza uyu munsi umaze imyaka ingahe uriko urakora ibirato imyaka 2 n'amezi make umva si nyinshi gose uyu munsi nibaza ko ni preje gutahana ihejeje kukwereka ko ibyo bintu birakunda gushaka kubikora wo tubwire ngene wamenye iyi competition ndaza ko batayizi ni competition yitwa Umwuga Award itegurwa na Enabel n'ikigo Enabel baha kenshi akaryo abanyamwuga kugira bashoboye kubaduza kubatera intege no kubaherekeza niba twabana banabaherekeza muri iyo myuga yanyu wabimenye gute iyi competition ico gihe ko ari abanyamwuga benshi batayimenye ni benshi najewe nabimenye ku munota uvuga nkeka wanyuma nabimenye hasigaye amasaha nka 20 kugira abana 28 kuko mvuze ngo hasigaye umunsi nabambeshe nta munsi wari usigaye ico gihe je nari narahejeje stage nyene ndi muhira nongera nkora ibirato ico gihe rero mutoyi wanje we wari no ibujumbura niwe rero nari nahaye amahera ngo aje kungurira ibikoresho arangira ati keye ntondongikira yo kubirungika kuri volcano ndafise umuntu tuzinanye azobikuzanira ejo ndabanza ndavyanka ejo ni kure ana iyo keneye igikoresho ufise amafaranga ubumengo borarukibonye bivanye kandi na gahunda ufise amakomande ariko nyene abantu batwumviriza mu buzima ni n'amaeskariye reka gutaruka kijya ubonye hari impamvu kugira ngo rindire jo kuko nivyo vyamfashije nyene niwe yambwiye ati ntibikunda je nari nanse tigende birongike ariko acavuga ati jewe wapi sinoja hariya je kandi kuko uwo muntu azoca hano nyene hafi aje bitwara je sinoja kuri kote ndavyikoreye ngo ndagiye kwirongika ati sawa ndanamushapurira ndavuga atanguye kwigira ibisorogo atanguye kumbera ikigaba nyene kubashiki Bujumbura hama rero uwo muntu kumbe atwara centre jeune y'Ingozi je ntavyo narizi nagiye nambaye isandari na koze ngiye kubitora yego nawe yari yabimenye ko ivyo bikoresho bamurungikanye bikora ibirato ariko kuko bamubwira ko ari umukobwa azobiha yarazi ngo ndabidandaza basi yarazi ko ndandaza ibikoresho ntiyarazi ko ngo ndabikora ngira ndagenda turahura arandaba Jesse nari nanabonye ko ari karandaba ngo nonege ngo ibikoresho ngo ni ivyawe ngo cyane nivyo ushiriye umuntu ndamubwira ati ibikoresho ni ivyanje nivyo nkoresha ngo wewe ngo vyo biratambaye wavyikorete ngurazi yuko ngo ngaho Ingozi ngo bari babuze ngo abakorodoni ngo bari bababuze ngo ino ntutse ngo ani Ingozi bagomba babakure ntumbwiye ngo hasigaye amasaha 20 kugira ijya site web abana baba barashizeho igihe izo hagarikira kwakira amakandi insinzi kana amakandi ndavuga ati sinabihaye n'agaciro kuko urabizi ibintu vya ligne benshi barapurayinga ntibamenye niyo vyahereye kandi ico gihe ntiyari yanambwiye n'akarusho karimo acarambwira ati mpa WhatsApp yawe nze kukurungikira link uze kwiyandikisha yesu nshitse muhira ndamugira mama hari umuntu kweri yanzaniye ubufunga kiwani yari karambwira ngo
ngo link ngo je amacara arambwira ati Key si vyiza ikintu cose ubonye hari amafaranga bagusavye oya nta mafaranga bansavye hari iki bagusavye naragira kwibiki exactement kubera iki wanka kwiyandikisha candiye canda apply ngenda nda complete urumva nyene nuko vyagenze kugira ndabimenye ego nuko naniyandikisha umva yandikisha utari na sure yuko uzo ari ibintu uzokunda uzobandanya basi urumva nta nuko yanabisiguriye ngo ambwire ngo ni ibintu yambwiye ngo hari abantu ntabwo gero numva ni competition ari imwe mu buzima bwawe numva ubwo numvise ngo yari imaze kuba kabiri ndumye kuko tuvuga nibwa wenda ntitumenya amakuru gusa ni nziza yari imeze gute ukiyinjira mwese hageze aho wumva wa connexe na competition wavuze ko bana baherekeje barabigisha barabagira ama coaching ni hehe hageze uruvuga ati ega kumbe savarira pen konza kuyandikisha nubwo ntutsinda umuntu hakwiye ubumenyi ni kuvuga tukimara kuyandikisha ngo hari nko mu kwa kane canke nko mu kwa gatanu sindavyibuka neza haraheze imisi navyibagiye ntacibuka n'ivyo ari vyo nza mbona message ya nimero ntanazi ngo abantu ngo bo muri Coordonière ngo muzoje gukoranga ikibazo ngo kuri centre yo mu Kayanza ndavuga ati ibintu n'ibiki kwe birabaye seri ikibazo ndavuga ikibazo mara ibi bintu basaba n'ukuntu nabikora sinabikora genre uzoba sérieux umunsi umwe yego sinabigaye shika ku mafaranga menshi gusa abantu benshi baranzi kubera ibirato ndahura n'umumama nyene myiza nyene w'umumama ngo yenge wa mugaga kuri ibirato ngo nzokurungikira umwana wanje urumva uca wumva uko biri kose ibintu birashaka kunshika gusa basi ikintu nari nshatse kuvuga sinabikora sinigeze nja ku muntu abikora neza ngo anyigishe sinari nifitiye nyene icizere gikwiye ariko nyene twanaragenda kuri ikibazo afite bakora munsi y'imyaka 25 rero nagize imana nyene nsanga ndiko mpiganwa n'abantu tungana ngira hama mbona ndabaye wa mbere no kuri sesenda mu Kayanza ncandata rero nkumva urumva umaze twega abarundi uratuzi iyo wumvise ikintu nk'ico basaba wumva umengo uraza gutana n'amafaranga hewe narimenye itike nazi ngo barayisubiza ndimenye itike yego twakora iminsi ibiri hewe ndavuga ati vya bintu nivyo ubeshi kweri ibintu ni konsomera n'itike kweri ariko nkumva ikindi giparti muri jewe kimbwira ati rindire ejo niho heza cane hewe bimaze kugenda uko rero ico gihe basi nkimara kubona ntsinze naragize icizere ndavuga vya bintu bwabo kubera ndakoresha Google cane kugira ndemenya gukora ibiratana amaforma atandukanye abantu benshi baguha ama model bashaka kenshi ukora model utarigana kore umva ivyo bintu vyansaba ndinda gukoresha telefone cane nkamenya gukora ino model ngira gute ivyo nivyo byamfashije gutora ico kibazo nayo twagiye gukora kubera narakunda nyene kubaza cane ngize imana nkahura n'abandi bantu kubera hariho fort nigeze kurutsamwo ngo mu mwaka wajyaye so no mwaka uheze n'uwundi mwaka yari yabaye muri Novembre narigeze kwizamo ndahuranamo n'abantu benshi nabo nyine barambwira ati hano wamuko uragerageza gusa hari nk'amakosa agenda ukosora ibi ndashima Imana ico kintu yatumye kiba iyo fort nta kamaro kanini yangiriye akamaro yangiriye nakunyene ko guhura n'umuntu akambwira ngo hano hantu hari nk'amakosa umva je nakora abakiriya bakabikunda bakandangira n'abandi ariko iryo kosa sinari kurimenya ayo makosa nagenda yakosora nje gukora ikibazo murambaye wa mbere muri mu Kayanza rero nuko nyene vyagenze ndakora ico kibazo turataha dutaje baratubwira ati genda rero mwitegure finale izoba mu kwicumi ntibari bwatubwira amatariki ndagenda muhira ndavuga ati ubu rero yajya nahatoye niyo finale dio izo imeze gute numva barabura tanguye kuza ndavuga man
kubera niho namvise ko harimwe n'amafaranga umvuga mbere nta makuru namwe nari mfise aho hantu niho namenyeye ko hazoba nk'amafaranga hazoba nko gukrasa ibibanza ndavuga n'abandi bavuye mu zindi ntara ndavuga ati aha rero ntegerezwa gutangura ico gihe kubera ubuzima bwanje bwarahindutse kubera nafashe umwanya munini cyane ndawuha kwitegura ino competition ego ndabaza wa muntu nyene yampa ya link nsanga nawe yaragize formation mu bijanye no gukora ibirato nkaza ndamubaza ibintu ndamubaza kurya izi etape je nkurikiza nkayermanitse bakurikiza kubera umva mu kibazo twaraje mu nama bari badutumye kugira batubwire ukuntu bizogenda nabana biza n'ukuri muri Enabel basi ozi umuntu aza gukoresha ikibazo urumva umuntu aza gukoresha ikibazo akabanza akaguhamagara akaguha n'amastis akakubwira ikibazo kizotanguriza isaha bizogenda akakubwira ati muzitwara ikibi muzitwara kize gukurikiza deja ikibazo cyari kuba arico nyene ukabukwiye kumenya ati badashakora ibyo baza gukurikiza ariko baratubwira tuzoraba ko mwabikurikije baratubwira rero ikibazo ugikora uku ubonye bikunaniye ugira uku usubiza hasi umutima nkuko wumvise umutima wakuduganye usubiza hasi umva basi nyene batwera abantu basi wamengo sikaza tuzokora kusasha niki urazikora turiko turakora finale umupira wa twari twambaye n'imipira nyene n'amatabri nukuvuga muri mwese n'abandi bakordone muri muri sali no kuvuga naragiriye yashamwe umupira numva ngo bahirije kumesa agaca umanda wambaye nyene ikibazo kibari kibazo urumva rero tukane ko ndakubwira ukuntu byagenze kugira twitegurire iyo competition umva ivyo byarabaye turataha muhira ndavuga ati vya bintu biri serieux umva niho namenye ko ari nk'amafaranga ndavuga rero reka ntangure kurondera abantu babikora neza niho naronse naho nasubiye kwa wa Coordonière neza kubera ico gihe sinari nkijawe cyane kubera nari sigaye nzi kuvyikora ndamaze ibintu bitarambye ati je ibintu ndabiyize kandi arangira bigenda uko na wa wundi yamparinki nawe arambwira ayo makuru niyo nagize Enabel yaho yo kabereye mwiza cyane turungikira n'ibikoresho byo gukorera ko ama exercice nkaza ndafata vya bindi navyo bikoresho nkakora amasante nyene bari baranaduhaye na preve nka kujya muri konkoro barangikaye preve ngo mube muri igibiri barabigize uko nuko vyagenze nyene ndumva ndavuga tubumenye kanje ntibukwiye reka ico kintu umujene ariko arashaka gukora wa muntu wemenya ko ubwo umenya neza ubwo bumenyi ufise burakwiye nyemba bona ko hari ico kugira ubwoba rondera uwundi muntu agufashe n'ukuri amakuru narondeye niyo yamfashije ego uyu munsi rero nibaza ko wotubwira ndashaka kumenya ukuntu wiyumvise ndabo wiyumvise no munsi ubanze ko abandi bantu Coordonière nyene bari bahari mva mwakorera hano mu Burundi nyene ariko aratobora agira inyuzi wavuze ko utari wibona mu baza gutsinda ni kubera iki exactement ese wabona bakurenze kukurusha canke urumva izo coaching batugiriye batubwira ati utegezwa kwibona basi baratwigisha bakakubwira ati uzotsinda rero ukibona ati uzotsinda ariko ahubwo aho ntibona ni ku kibanza ca mbere kubera iki nyene basi ako kantu ko kuvuga ati sindaja muri atelier nyene ya nyayo yayindi nyene irenze vuga ati jewe kera ndatese nico kintu numva cobe hava kibituma ariko kandi ndashimira abakoci ku munsi wa competition barazindutse kare barabanza baratubwira baradusubiza baratubwira ati utegerezwa kwibona bya bindi wisezeranya kuko muri iyo coaching hari amakete batubwiye twiyandikiye bavuga wewe Keyira wo muri 2025 ni biyandikire ikete uri muri 2030 wifelicita ko washitse hahandi baratubwira ajya amakete miyandikiye muzobishika ko uno musi ni mwatsinda no basi ako kantu badukoreye ko kuzinduka bakatwibutsa nako nyene
karafashije cyane. ego nuko Ego, uyu munsi bamaze guhamagara biyumvise gute? Hewe. Wahagurutse wavuga Reka ati je canke ndakubwire. bahamagaye undi muntu twekera ngira si jewe. reka ndakubwire urabona nje nakubwiye ko nari nibona basi ko notsinda ariko ku kibanza ca mbere sinari nibona navuga ati basinza kuba mu wa gatatu Kandi bahera ku wa gatatu wa kabiri bahera ku wa gatatu ni wa kabiri bakaza ku wa mbere Ntiwiyumvise ku wa gatatu? bavuze wa gatatu numva si jewe Uwa kabiri baravuga wa kabiri numva si jewe burya naciye mera ukuntu agati aha ndatashe. gusa nase kubivuga kubera hari ukuntu ururimi rushaka kuremera ikintu gusa nyene vyagomba kuza mu mutwe nkavuga ati bisubiza inyuma ko nkavuga ntibisubira inyuma sindabishaka ari yohewe nza numva ngo uwa mbere rero ngo n'uwikinyami bahera ku mutumba ntibavuga izina nkiyumve w'ikinyami nta wundi mukorodonye w'ikinyami yari ahari numva rero umutima urasubira gutera amaraso no kuri habuze gato ngo ngwe Umutima uhagarara. numva ngo n'uwikinyami yo ndavuga atubonye je numva bavuze ngo mani rumva keyira yo ivyakurikiye ntavyo nibuka nasuye kwiyumbuka ndi imbere numvise nyene umunezero udasanzwe numva ndazutse kuko urumva no kuri sinari nibona ko nza kuba uwa mbere n'ukuri Félicitations. Warabikoreye ndazi ko atamanyanga yararimo kugira ngo ushobore kuba uwa mbere nta numwe mwari muzanye muri Nabere warakoze uratsinda hama ni ku anniversaire yawe ebana ayo 3 millions ntuyajye ku anniversaire umugabo nibaza ko n'abandi bantu bose bazi ko na Nabere bifuza kumenya aya mahera rero uzishakoresha iki kuva watanguye ukoresha amafaranga makeya uraduga gahoro gahoro uyu munsi uronsa miliyoni eske uzocuye investa muri mu mwuga wawe mu kugura ibikoresho canke uzobanza witwa kuri plage ubanza umukeke oya jewe umukeke sindawipfuza cane no kubera abavyeyi banje yani bahezagiye baragerageza vraiment muhira nta kintu cyo kurya no kwipfuza n'abana banje nifise ikintu ari amafaranga sinatowe narayakoreye narayasengeye nuko yasengera narifise ico nabwiye nataye amafaranga nifuza ko yakoresha iki nifuza kugura ibikoresho mbura muri kuko nkorera muhira nkorera mwibaraza irawe muhira bamebeye umva nifuza kurondera ikibanza cyo gukorera no kugura ibikoresho bimwe nyene noza ndakoresha kugira ngo nshobore gukora ibirato vyiza kandi bikomeye gusumba ivyo nahora nkora kuko nk'ubu kweri koleje nkoresha abakiriya banje barafizi no kuri nca ndabashiramwo urunyuzi rw'intoke rero nifuza kugura kore izindi kugira ngo nshobore kubakorera ibirato bikomeye ntarinze gushiramwo urunyuzi kuko ushizemwo urunyuzi bica bintwara ingufu nyinshi cane n'umwanya gusa ubwiza bwo uretse ko ntoshana neza nk'imashini gusa ndagerageza nyene none nk'iyi womenya ko nayishonesha nk'ico wari kurosheje intoke none ushaka umugura bizi urarenze vraiment vandagerageza urarenze kuko bazi ko abandi benshi bakoresha imashini bakagira bakazungurutsa kandi biraca biganya n'umwanya umwanya ukoresheje intoke Kyo numva bengana gutera intege cyane gose mugabo kandi mukurangiza nifuza ko utera intege abandi bajene nka wewe so tubakobwa ugahereje kuvuga ijambo ryiza nibaza ko abantu benshi ko ari bimvira twese twongera kera kuri mu muryango Kenye ngira ngo akorera mu buzima bugoye niyo mpamvu ngira ngo ariko arakora arondera 15,000 arondera 20,000 arondera 10,000 mugabo wavuze ko ntiwabura ibyo gufungura iwanyu ntiwabura ibyo kwambara ntiwabura amahera ya bus ntiwabura ibintu ubuzima do base wari ufise mu muryango mugabo uravuga ati jewe nubwo bihari nariga kaminuza wari nigana kana kaminuza mugabo ivyo urabirengera uzokushana n'abakoordinaire kwibarabara kugira ngo ushaka kwigisha umwuga nifuza gutera intege abakobwa bafite bashaka ko bari mu buzima bugoye no munsi mugana bari yanyine babona bari mu buzima buri yeze umuryango urahari urafise amafaranga mugabo eske wewe nawe bimeze gute uzonga kubitegura gute yego bon basi urabona ubu ibintu nyene sinzi ukuntu ibintu biba bimeze je abakobwa bakera bavuga ngo abakobwa barabagabira amafaranga ariko je amafaranga ninde yakiyakugabira ko yabuze
urumva bisaba nyene dukore twese abakobwa abahungu twese dufise amahirwe kujya tujamishe twahurira tunganya imyaka twahurira dukenera bimwe duhabwa amahirwe amwe niko no mu buzima no kurondera amafaranga bikwiye kumera kandi abakobwa vraiment courage jewe sindi mu bantu bavuga ko abakobwa banka gukora kubera jenze abakobwa benshi bakora wewe nkana urakora uratwinspire n'abandi benshi abakobwa benshi barakora n'ukuri ahubwo ni ukubaha courage nyene babandanye bijya batanguye bandanyiriza hajya nyene hajya wumva vyakunaniye raba ikintu cyo kongereza ingufu kuruhuka biremewe kuruhuka biremewe ruhuka kugira ufate n'umwanya wo kwiyumvira n'igiki kibura n'ikihe gituma bino bintu bitagenda neza kandi bizogenda neza abakobwa courage Imana irakunda n'abakobwa usanga iri kiraguha amahirwe menshi kuko nukuri sinumva ukuntu vyagenze kugira nkore n'uwo muntu je nibaza ko Imana irabona umuntu afise ishaka irabona umuntu afise umwete igaca ziramugura imiryango nyene nkuko nyene umva nkuko wahuye n'umuntu par hasard nuko nyene Imana igendera hizagira ngire kuko vy'abantu nabiri yavuga ati Imana izozagira kuko vyanyu rero urumva ibona ko ufise iryo shaka irabona ko byagore mbwa ntibigeze uheba kabandanyije uje kuragwana nubwo bigoye nayo raba ukuntu yoroshe inzira zimwe kavuga ati cyane hano n'Imana ko yari yabikoze ko nibaza ko nimba ushobora gutsinda iyi prix harimwo part nini y'ibintu no datahura ngene vyagenze nukuri biragoye kumva nukuri sinobesha kugeza no musi gucika isaba mpamagariye sinarinzi ko nza kuba uwa mbere basi nabona uwa kabiri nanjye n'umujoza kurara birota rero avuga ati cyane it's a dream ni rêve hapa mvuka nsange y'amahera atari mahera ego nukuri jewe novumenga n'abantu bari bakora bikino kiganiro bafashe tugufelicite ebana bakuririmbire joyeux anniversaire mu commentaire bakwifuriza amahirwe menshi y'ubuzima ndabikunda gose je guhana n'abakobwa bakiri bato mvuri mu 25 ans canke moins de 25 ans ndikunda kubona mu myaka muri 30 zawe uri umuntu ageze kure cyane gose uri umuntu twese tugira amakomande kwa Keyra ati ndungikira ibiratu ndungikira by'abana by'umugabo by'umugore by'umujyama canke bya gukora ko bitanga ukiri muto kandi urafise ishaka urafise n'umwete rero nuko ndakwifurije gutera imbere gose yambye ko afise YouTube channel please mugende mu subscribing yitwa Keyra TV show Ingozi uyikorera amasho yawe yakorera Ingozi werekana nyine kuri biracanka werekana amakonti nze gute ngene nkora ibirato kubera atateliye mfise okay donc werekana amakonti no kuri birato vyiwawe n'abandi n'ibindi bikorwa by'abandi bantu okay rero mugende mugire subscribe mu muhama commentaire ashobora kumwubaka ashobora gutuma atera imbere ya Meliora mwumvise ko umuntu yakira ama commentaire kandi uramugira atana ntakosore avyakira positivement rero mugende mu mutera intege nagena ntene abandi banyamyuga bose passe mu bakobwa n'abahungu mukora imyuga courage niba vyoroshe surtout gutangura ikintu mu Burundi niba vyoroshe bisaba ko uri umuntu nyene ico kintu gikunda kandi ukirota canke ngene uraro gumona mayidere araza mu tugashovuze kuja kubikora rero courage avumwese dushimire gusana na Bet yashoboye gutegura iri higanwa mwuga world nukuri Imana na etaje y'u Burundi yashoboye kukorosha bino bikorwa ego n'abafatanya bikorwa hariho bose nka CFCIB na ministère de l'éducation nationale et de la recherche scientifique hariho n'abandi batwemereye ama stage umve abo bose turabashimiye cyane ça encourage umuntu yavyuse yumvira ikintu agaca abantu baraje barabishigikiye baravyize ko mugiye gukora ikintu abantu bacizere biraca intege baravyizeye urumva ko nabona gushimira gose hanyuma tunarondera abakiriya benshi kuko bikoze ntiyaza abakiriya n'ubundi kirahomba uri umusuronsa amafaranga ducugira amakomande menshi hama n'ivyo abantu babigura bizoca bihomba rero mukuronka abakiriya avuga nimero yawe niba ari ahantu ukorera Ingozi niba ari ahantu bashaka kubikorera hari Bujumbura uhavuge umugabo nimba ashaka kukutelefona bikoroha wasigara nimero kugira ngo
ntigize igihombe. Inimero yanje ni 68 495 209 68 495 209. Yego ni WhatsApp. Urambwira ukambwira nk'umuntu ashaka kirata. Bashaka guha amafoto ya modeli bashaka. Yego. Hama kubera ubu nyene niho nkironka amafaranga sindaro nkaho nkorera basi nkorera muhira hama nkakuzanira commande. Sinabwira ngo uzoza gucagura ni nahugurura nzobabwira. Yego. Deja kusa na televiziyo rero bizabyorosha gutanga information. Yego. Tugushimire cyane. Nanje ndabashimiye cyane. Kandi ubwo mugejeje anniversaire ngo ndabibutse anniversaire entre-temps émission calendrier mbwa tuyikoze vendredi niho competition yabereye niyo musi wa anniversaire yo mugabo ntibita umwaka. Mwanda ngo namusabara n'imigisha. Dushimira abantu badukurikiranye bose, merci kuba mwatwize mukaturaba niba ari ikintu wize wigiye kuri histoire ya Keira nukuri ucandika mu commentaire ati nanje nize byinshi kana wiko tankuru muri muhunga cyangwa hanye ngo ntasige nyigishije antukanezere ko ari abandi bantu benshi mwashoje guhakura inyigisho kwera ko nta pas gusoma gutera inkuru nganye hane turi mu divertissement turi ngambwe twankurajanye duterana intege abo vyanse biriko biramugora ko ariko aratangura abone ko ni abandaga ni hazoshaka kuza umushi sinuco biheba nyene bihomba bitaratangura mugabo nabwo biko biragorana bandanyugwana gushika bikunze nabandanyugwana mugabo turi kurakora cyangwa ibyo turi kurakora gumupambana urondegerageze kubaza bagufashe byanse ko yagufasha bazundi umuntu agufashe baza ChatGPT baza internet ntantuko ushaka kuri ahantu kushaka gukora ingisho ibintu wifuza hanyuma tubashimire rero cyane gose ku bantu muhora murabima mission mukiga mugasha mu ngiro muko muriga kuko nibyo twifuza ko ushaka kuba kuri impact y'abantu badukurikirana naho utaha rero abagize ama commentaire merci beaucoup abagize ama likes thank you so much hanyuma dushimire abagize ama partage ya kino kiganiro Imana bayizagire cyane nawe utambuka indi kiganiro. Bye bye. Siren Vibes TV.